amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi tubashikiriza akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi arahumuriza bibaza yuko ihinguriro ry'isukari Sosumo ryoba rigiye kugurishwa. Mu kiganiro cyo kuri wa gatanu mu ntara ya Cankuzo yamenyesheje ko ishirahamwe ryo mu gihugu cy'u Buganda Sarai Group bitegekanijwe ko rikorana na Sosumo kugira rinaguke arishirahamwe ribifitiye ubushobozi. Ngo birakwiye kugwaruka rwigishwa kwitwararika igitegwa c'ikawa kuko ngo bitagenze uko ico gitegwa kizosubira inyuma leta nayo yahombere amafaranga y'agaciro nakamo gategwa n'urongoye koperative y'abarimyi b'ikawa iri muri komine Matongo intara ya Kayanza mukaza kubikurikira mukanya mw'idonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko ababazwa no kubona amafaranga yaragenewe gukoreshwa mu bikorwa by'inyubako ataco yakoze kandi yaratanzwe. Mu kiganiro n'abanyagihugu hamwe n'amenyesha makuru kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Cankuzo, Evariste Ndashimiye yavuze ko ikigo Obuha n'igisata kijejwe kubaka amabarabara ARB bikwiye no gufutwa. Ni mwavuze n'amakori y'imiduga muga mukabona amabarabara ntakogwa kandi mutanga amakori tugiye kubitunganya gushasha. Cyangwa ndabwiye uko nk'ubu nasanze uyu mwaka mahera bafise imiliyaridi 16 zicaye ngaho zokora hangana kimwibaza ibinebwe hari abasigaye bitwaza ngo urumva ngo ko mfise contrat de travail ngo ntibashaka kunyirukana natwe tuzo ikinebwe none nitwaguha 5% inshuro zitatu ntucuta revocation ega turabizi ubu namanota ukuru zoronka amanota make ucuta ikinebwe kizotaha kuko umukozi nubona ivyo yakoze nkobu nabafata ntinyereka ku kwezi ivyo mwakoze bo binyereka nje mvuga nticamutaha rero bazocavuga gusa ngo neva ni mubi ntakundi dutegeza gukara kandi umuvyeyi mwiza n'ukara. Ibi rero ntimuhave muvuga ngo amahera yanyu araribwa none sindabwije ukuri nk'ubu genda wigega ca ARB muza gusaga kuri konti ari ku miliyaridi 16 yicaye ngaho muca mubaha amanota mushaka. Obuha bafise twabahaye amahera yo kubaka inyubako rusangi miliyaridi 20 mugabo barananiwe kubaka inzu imwe za murabaha amanota. Nagiye numva bakominde urungo tugira tubibake ngo tubiha abandi turabibaka nyene ko bicaye ngaho ahubwo no gutaha Obuha tuzoyifuta na ARB tubiyabafute tuvyikorera muce mutaha muhira kukorora inkwavu n'inkoko nteko mwase gukorera igihugu kubera mugira amahera y'igihugu ntimuyakoresha biramara amazi. Dufise ibitaro twategeza kubaka vy'amakomine Obuha yategeza kubaka mugabo uzanga amashante yicariye hari haho bataradatangura muga amahera bayaryamanye mwumva ntwara abantu bameze go nimuze murabibona abene gihugu jezo za ndababwiye kuko ukuri je ndakuzi. Muri ico kiganiro nyene umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje kwishira hamwe ryo mu gihugu cy'u Buganda Sarai Group bitegekanije ko rikorana n'ihinguriro ry'isukari Sosumo mu Burundi kugira rinaguke ribifitiye ubushobozi. Akaba yanamenyesheje ko habaye amasuzuma yerekanye ko iryo shira hamwe ribishoboye koko kandi ko nawe nyene yishikiye mu Buganda kuraba ingene iryo shira hamwe rikora. Hariho igihe hariho umugambi wo kuyigurisha vyaciye bihagararira ngaho nyene muravyibuka. Ubu mugabo ico dukeneye turakeneye ko isukari ba nyinshi mu gihugu. Nagira ndabwire kugira ngo igihugu itere imbere abanyamitahe bo hanze bategerezwa kuza. Dutereza kubaza n'abatereza kuza rajya mahera bafise hanze baze bayazare mu Burundi. Mwavuze ngo iyo societe ngo murayizi. Jenda yize cyane kuko nayigendeye igihe nagendera igihugu ca Uganda. Ndabaza n'umukuru w'igihugu ntimbewe kugira uronke abantu bashora kwimbura isukari gushika bayishora hanze vyagenze gute. Acavuga ati je nabasanze bari muri Kenya ati ndabaraba ati ncandabazana Buganda. Hanyuma ncandabakenda babazana none twebwe ivyo twifuza. Turafise Sosumo
mugabo ntitugira umutahe wo kuyagura kugira ngo twimbure isukari nyinshi mwebwe murabishoboye bati ego ntimviriza rero nitwebwe ingene dukora turabasosumo dufise uno munsi tugaca twandika tuti sosumo dushaka niyihe kuko nababajije bambwira bati twebwe two kwimbura mu myaka 3 twaba dutanguye kwimbura ibiro amatoni 300 ku mwaka ati tugakoresha abakozi 12,000 hanyuma rero twesha tuba tuti mutahe wacu rero ni sosumo dufise uno munsi nijya mirima ibi bindi tubura namwe ni mu muzoca mubizana ucuba namwe mutahe wanyu natwe umutahe wacu nuwo ubu rero naciye vuga nti nibatangure rero kuraba bagira inama muri sosumo niyo societe kugira ngo barabe sosumo dufise uno munsi na sosumo dushaka. Umugwi wigenga urimwo abahinga mpuzamakungu ngo niho wari ukwiye kwerekana ingene iryo hinguriro sosumo ryokorana n'irindi riva hanze bivugwa n'umukuru w'ishirahamwe Orikome gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Gabriel Rufyiri abona ko hari amashirahamwe amwe yagiye mu minwe y'abikorera utwabo agaca ahomba avuga yuko ihiganwa rihamagariwe abantu bose canke amashirahamwe harimwo mvamakungu kugira igikorwa gihabwe ubushoboye ari byo bavyiza. Jewe niyumvira neza yuko tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo muri leta baze barakurikiza amategeko ibintu bariko barabikora kuko nk'ubu babahamagaye gutyo hatabanje kuba amasuzumwa hatabanje kuba guhamagara abantu benshi kandi mu buryo rusangi appel international d'offre international ni bya bindi ucu usanga bagiye kunegosia bagiye kubinegosia bagaca bikuriramwo ibigira 10 byabo igihugu kagahohombera twebwe rero ivyo bintu ntavyo dushigikiye twifuza yuko boshiraho ini komisiyo independante bakahamagara an bureau d'audit international bakaraba ubutunzi bwa sosumo kugira ngo ntituzohave dugira nkuko ayandi masosiyete menshi ayagiye guhabwa aba prive mugabo tuje dusanga igihugu cace kihahombera ibintu vyinshi nico gituma rero twebwe dusaba yuko muri leta bakurikiza amategeko bakorere mu butungane mu gukorera ku mugaragaro no mu vy'intwari bereye n'ayandi hoho tuzohava dusanga irishira hamwe rigiye nkuko za Kotebu zagenze muri azimwe za BCC zimwe zikawa amasogestare za Usibu amashirahamwe yose bakoze kubera abadandaza bo birabira inyungu igihugu gacume ngo nta numwe ariko arakivugira nivyo bisha vyononekara bigaca bipfa rero turavyiyamirije ivyo bintu ka turasavye leta ibisubiremwo amasezerano bayahagarike babanze bakorera ibintu ku mugaragaro na twebwe nivyo abangombwa baturondere tuvugane tubereke ingene handi bigenda ivyo bintu vy'ukuri vyama biriko birakorwa bahomvye igihugu erega amafaranga n'amategeko n'amakoro y'igihugu ntibakwiye muri leta koza barakoresha uko bagomba nko kumengo n'amatongo yabo. Ugwaruka gwa kino gihe ngo ntigwitwararika ibijanye no kurima igitegwa cikawa ibiteye amakenga ko mu minsi iza atagikozwe ico gitegwa kizosubira inyuma leta nayo ikahombera amafaranga mva makungu n'umwihwezo wa Manirakiza Emmanuel arongo ishira hamwe koperative nako y'abarimyi bikawa yaga ikawa yo muri commune Matongo mu ntara ya Kayanza babishikirije kuri uyu wa gatanu aho iyo koperative yari iramutse ironsa amafaranga y'inyongera abarimyi babashoreye ikawa umwaka uheze kuko ngo wagenze neza ni nkuru tubaza mugenzi wacu Patrick Nsengiyumva. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 29 Kigarama uwo mwaka w'2023 koperative ya Gikawa ikorera muri commune Matongo intara ya Kayanza imwe mu makoperative agize urunani rw'amakoperative y'abarimyi b'ikawa mu Burundi kokoka mu mfunyafunyo y'Igifaransa yari iramutse itanga inyongera ku barimyi b'ikawa bashoreye umwimbu wabo kuri iyo koperative muri kampanye y'umwaka w'2022 ushira 2023 aho naho umurimyi w'ikawa akaba yararonswa amafaranga 150 ku kilo c'ikawa nziza yashowe serize A hamwe n'amafaranga 50 ku kilo c'ikawa ugira kabiri serize B. Bamwe muri abo barimyi b'ikawa bashoreye umwimbu muri koperative ya Gikawa barashima kugahimbaza musi ariko bakabona ko amafaranga bagurirwa na leta ku kilo c'ikawa akiri make baravye ibikorwa ico gitegwa njabukamazi gikorerwa gushika cyame. Ubu urabona ko hagoye
Nk'ubu hariho nk'abafise ideni duca twishura baduhaye ako kanoti, hanyuma icyo mbona nanje kw'ikawa nuko mwotwongera nk'ikawa ikaja ku bihumbi 2 kubera igoye gukorera kandi tuyirindira igihe kirekire tukihangana. Nayo kuyisasira n'iki gihe izama tukayirya rimwe mu mwaka, wumva tutaba twihanganye bidasaba yuko mwoyiduza rwose hama natwe tukagira akarusho. Akarusho maze kubona ni kanini kuko baratwongeye agashimwe, baratwongeye ku mwimbu. Eka ntakwiye neza turabarimye b'ikawa, nuko zifata ziratugora gusasira zikatugora no gukora. Nubwo biri uko bemeza ko hari na bamwe mu barimyi b'ikawa bagenda baradebukirwa mu gukorera igiterwa c'ikawa kubera ngo ico giciro nyene bavuga ko kikiri gito. Manirakiza Emmanuel, umukuru wa koperative ya Gikawa, aremeza ayo makuru nawe nyene. We yemeza ndetse ko hariho n'abarimyi b'ikawa bagiye barazihonya mu misi iheze. Matongo ikawa ziriho mugabo ntizikwiye gose kuko ibipimo byinshi abanyagihugu baradebukiwe barabihonya, hasigaye ikawa nkeya. Ico babihoneje kubera ahenshi harimo ubwagiye bw'amatongo, harimo ubukene bw'ibisasizo, hakongera hakabamo n'intuze n'ibiciro bitari bimeze neza. Ku ruhande rwa leta icyo yokora nuko yotera intege umurimyi ikaziraba akantu k'agahimbaza musi imwongerera kugira ngo agashara agahembo kisununure. Uwarongoye koperative ya Gikawa ashikiriza amakenga kandi ko ngo bivanye nuko ugwaruka rutitaha igiterwa c'ikawa mu misi iza gishobora kuzosubira inyuma cyane, leta ikahahombera amafaranga ngo kwico giterwa njabukamazi cazanira amafaranga y'agaciro igihugu. Ugwaruka nka gose mu gihugu usanga ahubwo kwitwaraka ko bokurikirana ikawa bishimira ibintu bimeze nk'amakashi, kurima amatomati, kurima ibitunguru binyarutse amahera n'ingoga n'ingoga. Ugikawa nayo urabona aho mengi iratera amakenga irakunda kwama kenshi rimwe mu myaka 4 canke mu myaka 2 vy'umwimbu bikuma bihindagurira. Ugwaruka rero biratuma rero hatabaye kwigisha gose gukomeye, ugwaruka ntirukunda ikawa. Ingorane mu minsi iza ubutunzi bw'igihugu buzabwahungabanye. Abona ko baba abarongoye amakoperative ndetse na leta ko izo mpande zose zikwiye gukora ibishoboka byose mu gushigikira umurimyi w'ikawa. Amakuru twari twabateguriye ni hano duciye tuyasozerera. Mwakoze kuba mwadukurikiye, mugire amahoro iwanyu.